urenga, ni ukuvuga amezi 14 ata kintu impunzi zikuronswa kijanye n'ifungurwa. Bamumenga aribagiye impunzi. Rero ivyo vyatumye impunzi ubu zibayeho ubuzima bumeze nabi, abana bariko bararengana bicwa n'inzara, abantu bakuze ugasanga umuntu afise imyaka 30, 40, 50 ariko apima ibiro 26, 35. Umva ko ari ibintu biteye ubwoba kubera abantu barazinganye kubera inzara. Udafise udufaranga agakotesha umurima w'abakongomani arime ashobore kwimbura afungurira umuryango, wese wumva tumerewe nabi. Imfashanyo hasi yaho rihereza impunzi kabaye kamezwe n'ingoma, nta nico bavuga naho babaza, nta n'udufaranga bashoboye kuduha basi tw'udutahe kugira abantu biyungunganye. Muri kano kanya haragahenga no mu rusenda canke se mu murongo. Rero abantu babaye mu buzima bumeze nabi kubera atagifasha. Rero uwo turongeraho asemerera akadufasha gusemerera by'ukuri kiretse umutekano muke, ibifungurwa ntabyo turonka, ivy'abamama bishobora kubafasha ntabihari, indero nta kiriko kiraba. Ubu bintu vyabaye nabi mu buzima bwose bw'impunzi. Akagiye kubakorera abamama baguma bafatwa ku nguvu mu mapori, ugasanga nta naho bajanye ubuvuzi, ubuzima bwaranse kweri.